Kaze mwese muduteze amatwi kuri Dunda Entertainment murisanga. Uno musi tuje kubabwira iki? Tuje kubabwira inkuru tube nyine turisamaza pole pole. Bamwita Jackie Sharon. Jackie Sharon rero izina rindi sinshobora kurimenya. Jackie Sharon ni umunyarwandakazi, ico tuzi nuko ari umunyarwanda. Ico gihe rero Jackie Sharon akaba ari umuntu ateye nk'umuhanzi, abateye nk'umuhanzi. Ni umwe amaze kuririmba indirimbo zigana 4. Indirimbo ya mbere yaririmbye n'uwo bita Benoview. Iyo ndirimbo bakaba bayise Nkubangamira. Indirimbo igira kabiri yaririmbanye na Benoview ikitwa Banga. Indirimbo kandi baririmbanye na Benoview yitwa Tora. Hakaba hari n'indi ndirimbo baririmbanye na Buri Kantu Buri Nguni, rero bakaba bayiririmbye ari batatu. Indirimbo rero Jackie Sharon ashobora kuba yaririmbyemwo ni indirimbo 4. Ubu rero Jackie Sharon bakaba barigeze kuba baramwambitse impeta arayijugunya, avuga ngo ntabwo aja amukunda uwo mu ex wiwe, ngo ni ex-husband wiwe rero nawe yari yamwambitse impeta, hanyuma arayikuramwo arayijugunya. Yongera ababwira yuko ngo ni umukobwa yakijijwe, niko yiyita, ngo ni umukobwa yakijijwe. Ababwira yuko yakiriye agakiza aragata, ariko ngo yarakijijwe, ariko naho yakiriye agakiza akagata. Ni Jackie Sharon yavuga ngo ibihe vyiza agenda agira mu rukundo, ngo n'igihe ngo ari kuryana ngo n'akana canke n'icana ngo akarangiza. Ndayisubiramwo iyi, ngo mu bihe vyiza ngo aja agira mu rukundo, ngo n'igihe ngo aba ari kuryana n'akana ngo akarangiza. Ikindi ngo yaratanguye kuryoha, hanyuma ngo rubanda iramwanka. Cari ca gihe yigera kugwara, bavuga yuko boba baramuroze, ati niyo mpamvu asigaye yitonda. Ngo yaratanguye kuryoha, vyibushe iki n'ibindi, baramuroga. Ubundi yamubajije ati none niyo mpamvu usigaye witonda? Yego. Akavuga ko ubu aba akeneye undi mugabo azi gahunda. N'igihe bari bamubaje bati none nta mugabo ugishaka? Avuga yuko ngo akeneye undi mugabo azi gahunda. Muca mumva kumenya gahunda niki? Ariko rero ngo umugabo afise amafaranga, uwo rero ngo bakorana. Uwundi nawe yamubajije ati none nta bandi uza ukunda? Yego. Aravuga ati hariho igihe nyene mpura n'abahungu bameze neza, ati nabo nyene nkabasaba, ati bakampa. Ngo iyo abonye ngo icana yakunze ngo arakibarira, ngo aramubwira, ngo akamutamo, akamutera irari gutyo. Ni hahandi ubona umuntu afise ikimero ciza, hanyuma ukumva urababaye wompa iki cana.
nawe Jackie Sharon iyo abonye ngo icana ciza ngo yacishimiye ngo aragenda agana iyo kiri ngo nta kumucika bibamwo ngo abantu bose yigeze gusaba yuko amutamwo araheza ngo akamuronka ngo ico cana rero akagenda acipfuza iyo akibonye ngo aracipfuza ngo kimuha ngo yocitamwo gutyo akaba abikora uko. Jackie Sharon ni umuntu ngo yigeze kuba ngo atanga umubiri wiwe ngo ashobore kuronka icyo afungura. Murumva yuko yigeze kuba n'indaya yiyemera, yigeze kuba n'indaya yiyemera kuko yavuze yuko yigeze kuba atanga umubiri wiwe kugira ngo ashobore kuronka ingene arya. Ni Jackie Sharon yivugiye ko umuryango wiwe wigeze kuba utamukunda, ni ukuvuga bivuga yuko nta muntu amukunda mu muryango wiwe. Twasubiyemwo turavuga yuko Jackie Sharon yaririmbanye n'uwo bita Benoview indirimbo yitwa Nkubangamira, bararirimbana indirimbo yitwa Banga, bongera bararirimbana indirimbo yitwa Tora, baba baririmbanye n'uwo Benoview indirimbo zitatu. Hanyuma indirimbo igira kane yayirimbanye na Buri Kantu co kimwe na Buri Nguni. Izo ndirimbo rero akaba yaraziririmbyemwo. Ni Jackie Sharon avuga ngo nta mukobwa n'umwe yemera ngo kuko nta uramurongora arimwo, biboneka ko nta bandi bakobwa Jackie Sharon yemera. Kwa Jackie ngo nta pesa, ngo ni pesa mbele. Kwa Jackie Sharon ngo ni pesa imbere, ni ukuvuga iyo ufise amafaranga ibindi abiraba mu nyuma, bahera kuraba ku mahera. Yongeye kuvuga ngo gifise ngo igihe ngo gifise umubiri wiwe ngo ntaco azowuburana, ngo igihe uzoba waboze nyene. Yongera aravuga ngo ntazokora akazi kariko umunwa. We yumvise yuko igihe kimwe yigeze kuronka abantu bamurangira ahantu ashobora kuba umuserevayi, umuntu asereva mu kabari, ababwira ati genda namwe mugakore, nta kazi karimwo pressure, karimwo umunwa, jewe nzokwigera nkora. Ni Jackie Sharon rero atigera agira ubwoba, amajambo yose akaba ayavuga yose. Mu migenzo rero y'abarundi twebwe nizera yuko faze Jackie Sharon ageze ko yuko nta barundi barigaragaza ngo bayigereko. N'uwitwa Jisia nawe nyene Tel Aviv ntabwo aragera kuri irya level Jackie Sharon agezeko. N'igihe ashobora kuvuga mu majambo yose atangorane nimwe afise. Abarundi rero baracafise akantu ko kwifata, naho Tel Aviv yavuze, ni Tel Aviv rero yigeze kuvuga, ni Jisi yatuvuga, niwe yigeze kuvuga yuko abahungu bose batararongora ahubwo bova mu Burundi bakagenda. Atari uko naho nibarindire 2027 baze birabire ingene bizogenda. Rero ni muri game abantu bashobora kuba bumviramwo. Uno musi rero twari kuri Jackie Sharon, ni na bimwe mu byo agenda yivugira. Ntitwashoboye kwimbika ngo tugenda ngo Jackie Sharon ngo avuka mu murenge uyu canke intara iyi canke umudugudu uyu, ibyo ntacyo byotuzanira. Ariko mumenye ko Jackie Sharon mu gihugu cy'u Rwanda bamumenyeye ku majambo atoroshe agenda avuga ku vyerekeranye n'ukungene agenda abaho, ivyo bita imibereho. Mu Barundi rero ntacyo byatwigisha, bene ibi ntacyo biheza ngo bikatwigisha.
mugabo kumumenya twategerezwa kumumenya yuko mu Rwanda ahari kandi ahatwika. Uyundi munsi tuzobazanira uyundi. Ego hanyuma ikindi twagomba kubabwira turafise muze muri X-Paging International, aho X-Paging International ihari mu gihugu ca Uganda. X-Paging International ikaba ihari muri Zambia. X-Paging International mu Burundi ikaba ihari, ikaba imaze umwaka utarenga umwe. Iyi nayo ico ifasha abantu harimwo kuronka produits ziri naturel zibafasha mu kuronka mu kongerereza amaselile twita selile souche. Izi selile souche rero haba renforcement y'abasirikare bo mu mubiri, aho umuntu umwe ashobora kuba agwaye ivumbuka ry'umurindi w'amaraso canke akagwara bimwe mu ngwara zigenda zizahaza, zigenda zifata nabi igitigu, amafyigo, imitsi, ubwonko n'ibindi vyinshi harimwo na hypertension n'ibindi vyose. Izo produits rero zikaba ziri naturel, hari izo usanga zikozwe mu bwoko bw'amaberries. Ubwo bwoko bw'amaberries tukabona n'iziba zikozwe mu cafe. X-Paging International ikaba ifise rero ubwo bwoko bushika bune bw'amaproduit. Hariho Nitribe, Nitride, Nitritec, hakongera hakabamwo Nitri Cafe. Izo ku bantu bazihereza nka Nitri Cafe zikagenda zifasha abantu kugarura inguvu za nyazo. Ivyo rero tukaba tubihamagarira cane cane abantu bageze mu zabukuru, abariko baregera mu myaka, kugira baze barihereza Nitritec, Nitride, igira ivyo bita detoxification, hakongera hakabamwo n'izi za Nitri Cafe zigarukana inguvu, hakongera hakagaruka no kwiremarema ico bita amaselile uhereye kuri selile souche. Rero nimba ukeneye aka Nitri Cafe kameze neza, aga cafe nta sukari dushiramwo, ahubwo Nitri Cafe uyifata uko nyene, urashusha amazi ugatamwo nyene agashashi kamwe. Mu kabuwate kamwe ka Nitri Cafe haba harimwo udusashe 15, akabuwate ka Nitribe nuko, Nitritec nuko, udusashe 15. Ico gihe uca wumva yuko ushobora kubifata nk'imisi 7-8, kuko ku munsi vyasaba yuko ukoresha udusashe 2, mugabo Nitri Cafe ugakoresha agasashi kamwe buri munsi. Ni X-Paging International iri kumwe n'ikigo rero citwa Nitri6. Muri ico kigo citwa Nitri6 hakaba ariho harimwo izo ngaburo za Nitri na Nitribe Cafe na Tec, ico kimwe na Nitribe. Hagati rero ya Nitri6 mu kigo ca Nitri6 kikaba cegamiranye n'ikigo citwa X-Paging International. Iki naco kikaba kijejwe n'itumatumanaho, aho usanga harimwo kurungika amafoto, ama-audio, ama-video, hakaba kurungika audio kujya kwa WhatsApp, tukashiramwo amafoto kujya kwa Facebook, tugasaba ubugenzi kujya kwa Facebook, hakaba no gufollowinga kujya kwa Instagram, hakaba n'ibindi vyinshi rero biri muri X-Paging International. Mwumvise ko icambere ari communication, hakongera hakabamwo ico bita X-Space. Iyi X-Space navyo bikaba bikora nka kujya kwa Alibaba, ushobora gutuma ibintu hanze ukadandarizako ibintu, impuzu, iki, hanyuma ukaronka ikintu bita clientele, bikagenda neza. X-Paging International rero muri rusange ikaba ikeneye aba actionnaire narya mu Burundi ihamaze umwaka. Turatumirira abantu kuza kugura imigabane muri X-Paging International, duhereye kuri package ntoyi cane iri ku 1,000,000 n'ibihumbi
26, iyo niyo ntoya umuntu akinjirira ku cyo bita professional. Hanyuma iyindi igira kabiri ni package ya professional executive, iyi nayo buri muntu wese akaba yinjirira kuri 5,130,000. Package igira gatatu ni package iri kuri 10,260,000, iyi nayo ni package iri kuri ayo mahera, iyi nayo umuntu akaba yinjira ko yitwa master. Rero muri application tukaba tuzoronka mu misi za ingene ntuze application ishobora kutuzanira icyo bita daily income kuri professionnel kuzoba yinjiriye kuri 1,26,000 ashobora kuzoronka hagati ya $20 kuduga par jour daily. Rero kuzoba yinjiriye kuri 5,130,000 ashobora kuzoronka $60 par jour 60 kuduga. Hanyuma kuzoba yinjiriye kuri 10,260,000 ashobora kuzoronka kuva kuri $500 kuduga. Impamvu tuvuga kuri $500 kuduga ushobora kuronka $700 bivanye n'abakiriya uzoba wazanye. Muri Expaging International naho nyene baratanga utuganuke tw'amabonuses mu gihe wewe winjiye par exemple nk'akarorero ukinjira kuri 5,130,000, iyo uzanye uyundi mukiriya yinjira ntibyijana, uraronka icyo bita bonuses. Umuntu azokwifuza wese kubimenya arahawe ikaze muri Expaging International. Dufise ibiro muri Excellence House muri floor ya gatatu inimero 14. Ikaze rero turiko turabakira umuntu wese ushaka kwinjira muri Expaging International. Iyo winjiye turakwinjiza muri application Expaging International tukongera tukaguha akaganuke ka produit. Iyo winjiriye kuri 1,26,000 tuguha paquet zitatu, tuguha nitribe zibiri, tukongera tukaguha nitride. Iyo winjiriye kuri 5,130,000 tuguha paquet 15 ziba ziganjemwo nitribe, nitride, nitritec na nitricafe, tuguha paquet 15. Iyo winjiriye kuri 10,260,000 tuguha paquet 50 ziganje 30 nako ziganjemo nitribe, nitride, nitritec cyo kimwe na nitricafe. Ico gihe winjira muri app, winjira muri application, hanyuma bakongera bakaguha n'akaganuke k'ama produit ushobora gukoresha. Ushobora mu gihe utaba ufise ikibazo cy'umubiri ushobora no kuzidandaza ukazihako n'abandi bantu bakazijya. Hanyuma wazanye abagenzi abakiriya kuzigura tukazokubwira ingene ushobora kubigenza. Mwari kumwe na Dunda Entertainment. Audio muriko murazumva muri kumwe na Melance Nice. Kaze rero naho butaha tuzosubira mu kindi kiganiro. Imana ikomeze ibakomereza amagara n'umufuko n'amafaranga n'ubuzima buzira umuze. Imana ibakomeze muheza.